oya si bisanzwe umutima wacu kuko wanyishuye ibirenze isengesho ryanje bibiri utabasha kubeshiramwo rero yayo bene ukuri kwayo bibiri nanje utabasha gusohoka babaziza n'urukundo rwayo uzi kubesha papa umeze nk'abantu papa iyo uvuze ijambo papa urariyerekeza papa naho imisozi yose naho uturambi twose naho ibiriho byose byohera bigaherengetera ntuzi kubesha papa ntumeze nk'abantu papa iyo uvuze ijambo papa urariherekeza papa vigelegele kwa papa vigelegele na shangwe you the promise keeping itegezile inzitiro zanje azihoza kwa maso buri musi muga ntitwigeze kuba tutari kumwe indirimbo zose baba bariko barakora muri studio twaragira ama appel video twaranungikiranira ama beat tukechange ama idée ufise iciyumviro kikaba incorporé zimwe mbere ndi hariya naranazikoze ndazijamwo afa basi mwari babiri ubu nyusigaye uri uyumva gute jewe niyumva neza muri misore bagutsindagira bon niyumva neza kubera ko ndafata nk'aba brothers banje ntaco ndabahisha ntiduhishanya ego none ko aretse kuvuga ko urubanza rwanje bateye pression kuyisohora yamaze kugira cyane personnellement je naragiye kuri scene ya Kainos ndavyibuka ndabona umuntu afise igipancarte cyanditse ko ntuzi kubesha papa ndavuga ati wo indirimbo ntiraso ndavuga ati okay uyu muntu atanta afise est-ce que nzoshobora kuyimeetinga ariko akindi gihe twaba turi mu mazi turi mu mazi amafari nga abera gavuga ati je barendirandi ukabikibaza amazi akaduga ni kuri byari bigoye mwaramutse mwiriwe yambu bakunzi bacu beza nezere ko meze neza nitwawuzira koze ku bantu baje ngari bashasha nezere kandi ko muzohaguma hanyuma nkuko mubizi benshi bien sûr si bose Siren Vibes ni televiziyo yanyu yakira abajene yakira abakuzi yakira abantu bose bafite ico bagira baganirize abantu uyu munsi nasuye kwakira umugwi w'abaririmbyi ba gospel benshi muzi benshi mukunda benshi mukunda gutama indirimbo zo mukaziririmba cyangwa mukazisengerako biravana n'umugwi wa Victoria's team uyu munsi mugaharimwo umushitsi ni gambere aja muri Siren Vibes ni gambere aja muri studio ni gambere mu bintu vyinshi hano hantu duhera ko David kuko uvugira nta sinzi byabaye karibu mushitsi meze neza bon ku bantu bazi Victoria's ashobora kuba bakuzi muga ku bantu bandi batazi Victoria's team canke bahara babona ama image deja banahindutse usukundi kuntu mu nkomezisha ubibwire abantu bare kwakira abandi ego abavyeyi banyise Mugishagi Axel umuziki nawe wanyise Anon Excel David Boy and je suis aussi membre ya Victoria's team ego nigambere nshitse ngaha kubw'imvo zuko ntari muri kino gihugu iyo myaka iheze ego tugwamagare gute Axel ibikorohe Anon Axel VT Boy bose nzokwita VT Boy none muri VT Boy cyagenda gute tuja twitabira rimwe mwese jaho bihera dava kumanyita wanyine wone umuzi ngira bira mukubwiye muvuge mu bantu simvugeje reka twakire abere kasha ushaka kwivuga yakiri ndamusaba abakunzi bacu abakunzi ba Siren Vibes turabaramukije turabakunda kandi merci kuba twongeye kugaruka ndava mwanya ni gwaho ndashikiriye final okay ubakomeje kurenganya ariko nakundi Imana iraza kumpa akajambo ego David ego nkuko mubibona n'umugwi wa Victoria's team
wahora hehe Axel wavuze ko utahora ino ego nahora kwiga mu gihugu ca Chypre du Nord. hariho Chypre du Sud na Chypre du Nord nagiye Chypre gusa oya hariho Nord na Sud. wari muri ngo bavuga ba diaspora bari muri Victoria's baba diaspora twumva bandi bavuga nice to meet you boy enchanté. twese twarakumvise ko inshuro nyinshi none uno munsi turakwiboneye turamwiboneye amen ego numugwi uri indirimbo za gospel numugabo bana banje bafana mugambo fo kubana banje muzubaha prime y'abafana ba mbere ko yari umwe mu mwara influence wundi ubu ni bose ego imbere ko tubanza kwanshena n'ibibazo shaka manze utugirira akapera kubera ko bya bindi ko byapfuye dufime duprofitira muri akapera nta kibazo zogira zabindi byindi hanyuma ego bindi byari hanyuma ndirimbo yanyuma ni papa na imisozi yose na uturambi twose na ibiriho byose byohera bigaherengetera na imisozi yose na uturambi twose na ibiriho byose byohera bigaherengetera nuzi kubesha papa numeze nk'abantu papa iyo uvuze ijambo papa urariyerekeza papa Vigelegele kwa papa, vigelegele na shangwe, you the promise keepinga, you take it surashita, singigenda, niganyira, singirira, kuko nizeye. Young, shad, sindigeze mvona umugororotsi yata, ta, nonobunda, je kuvuga ubuntu bene ubwizigirwa bwawe, covenant keeper, always on time. When uzikubesha ntabwo ari kamere kawe oya si bisanzwe mu mutima wanjye kuko wanyishuye ibirenze isengesho ryanjye bibiri utabasha kubeshiramwo ndahiro yayo bene ukuri kwayo bibiri nanjye utabasha gusohoka imbabazi zayo n'urukundo rwayo uzikubesha papa umeze nk'abantu papa iyo uvuze ijambo papa urariyerekeza papa na imisozi yose na uturambi twose na ibiriho byose byohera bigaherengetera imisozi yose na uturambi twose na ibiriho byose byohera bigaherengetera nuzi kubesha papa numeze nk'abantu papa iyo uvuze ijambo papa urariherekeza papa vigelegele kwa papa vigelegele na shangwe you the promise keepinga itegezule inzitiro zanje azihoza kwa maso buri musi ubu tuzigamana sinzira na gato buri musi Jehova niwe nizigiye Jehova munara muremure ni Jehova niwe nizigiye Jehova munara muremure ni Papa, tu ne mens pas, ne te trompes pas. C'est pour ça, devant le feu, on ne trempe pas. Kumahame, on ne trempe pas. Kumahame, hey. Ils ont dit nanana, que c'est difficile. Patati patata. Mais nous, on les choque en faisant l'impossible par la grâce de celui qui nous trie dans le tas. Amen. Abafana b'indirimbo mwese murungike imiriro ma commentaire. Shana numva menga noja kure mugashaka tuvuge ku indirimbo nyene. Mubona yakiriwe gute? Yasohotse inyuma ya Zion? Yasohotse inyuma ya Zion. Zion yakiriwe gute? Papa yakiriwe gute? Mugerageje kubikompara. Nibaza ko papa yakiriwe neza cyane gusumba Zion. Zion urabona ko ni style nyene abantu bo mu rusengero cyangwa abantu bakurikirana imiziki yacu batarashobora kumva neza bacirondeza gutya mugabo papa barayumva cyane barayitahura meme na message yageze kure uravye iminsi miki maze iri hanze urabona ko imaze kugera kure cyane rero turaciteze kwibandanya no kugenda kuko imaze igihe kitari kinini rero papa yakiriwe neza meme gusombera n'izindi nyinshi zayibanjirije imbere
Est-ce que ntimwiyumvira ko Zion ishobora kuba ari kubera ko hari iyo transition kuba Cece yavuye muri groupe musamusigara muri babiri bari bamenyere kubona abantu abajone benshi bari muri groupe hanyuma papa na Gakiza bamaze kumenyera abandi barambe bafise ukuntu bahindurira ucumenga ucavuga bigenze gute bisaba kugira babanze kumenyera ko bya bintu byaragize finalement birahari. Bon, c'est l'ibaz. Nk'uko David yabivuze, je pense que c'est plus le style musical. Kubera ko urumva yandirimbo melody irimo no hari ukungene itarakigwa. Je pense que c'est même pas nabo mu rushengero gusa naho hanze. Akigendirimbo iraryoshe. Ni mpamvu urumva jya mukuvyumva nimvira why habaye iyi ndirimbo iraryoshe baraberewe iri creative video irakaze exactement mugabo même na video ni ibintu wo kwakira facilement urumva kubona haraba mama raho ugeze kongirira audio mama kundi imiziki yacu cyane mugarangirira audio arambwira ati bane banje jewe ndabakunda mugabo bagenzi banje baguma bambwira ngo abana ngo bari mu bintu by'ibisatani ngo mu mazi ngo batamba ibintu ngo ivyo bintu ngo ifofe attention ndavuga ati abantu byabagoye urumva deja na video creativity rimwo abantu irabasamaza cyane hari batavyumva facilement hama même na style urumva wewe ntitwoza kugufatira akarorero uruhande runini cyane hari ukuntu rutara mais par contre mon fils audience y'abajene benshi exactement Nolage abajene niba nyine twabo hage mwaraheze hage n'umugabo curaba audience yo mu Burundi ugacuraba niyo style mu Burundi yakigwa gute même na sekira shakushemo na sekira urabona ko amapiano mbuga rakunda mbari yo mana Seigneur Jésus akabazo gakata nakira wambwira kugira muri sekira yikundwa cyane urumva ndakubwiye ati turabe dukompare cha tugira ama statistique hama indirimbo za mapiano ziri zashitse kure si nyinshi sinibaza ko twotora 10 facilement même ushize no mu zindi style atari gospel sinibaza ko tora 10 facilement rero nibaza ko style yarimwo mugabo quand même nk'ubu twegwe indirimbo ntituyirabira gusa kuri YouTube cyangwa ku bindi bitandukanye ngo statistique gusa turanarabira indirimbo mu performance mu concert ni indirimbo abantu babarindiriye cyane bavuga ati ishikirwa ryari kuko hariho indirimbo ya performance hari indirimbo yo kumviriza hari indirimbo yo gusengeramwo hari indirimbo ya celebration indirimbo ya praise rero nibaza ko ari cyane ya praise ego reka ndiko ngaruka kuri Zion muri ko murayikora mwari mufise mutwe kwizogira feedback nk'izi nyene kizoba ari still itamenyerewe cyangwa mwavuze ati twe mwari mwiyemeye mvuga ati iyi nye hiti na hiti bon kugira dukora indirimbo nuko tuba dufise message iyo ndirimbo rero ni cyane twibaza ku bantu ingene bazokwakira iyo ndirimbo mugabo twibaza est-ce que n'Imana yabivuze ko iyi message tuyitanga hama mu gihe turi convaincu neza yuko ari Imana yatuganirije ikatubwira ko iryo jambo ryari rikwiye kuja hanze niho twumva ko turi buyisohore asigaye urumva Imana nisigara yirema mu bantu uzi ko atavyemeye navyemeye ndabibona nibaza ko umva cyose bihagaze kuri impamvu uko indirimbo rero nka twe nitwiga tukora indirimbo ngo indirimbo izoba hit indirimbo kugira ngo iki isumba papa ngo iki isumba omega oya ariko isumba ya kisa ndanamunganiye hariho ukungene Victorious Team dukora umuziki turifuza versatility ntituba dushaka kubohwa na style imwe exactement ntidushaka kubohwa na style imwe urumva ngo niyo bakira neza bounce afrobeat afrofusion turamaze gukora amapiano turagerageza avec notre oreille musicale kumviriza style zikogwa un peu partout hama tukabizana tukaca tubiganiriza Imana teske iki kintu twoca incorporamo ijambo rya kibona gute kuko deja nk'ubunye uravye nk'ubunye kuri kwisoko urabona ko afrobeat iri hejuru cyane rero afrobeat biroroshe ko umuntu ashobora kugira gute ishobora kuba catch facilement mugabo urumva twe abantu dukeneye se ba afrobeat gusa hari umujene avuga ati jewe atari indirimbo irimo trap atari indirimbo ya trap atari indirimbo y'amapiano atari drill sinshobora kumviriza so rero nuko kuntu kumva ko ntidukeneye bajya gusa ariko nabari abantu badashaka kumviriza afrobeat nitubareka baba benshi nitubareke nabo abo turabakunda okay bas ati bas ndavyeme
Axel waheruka guhura n'aba bakolege bawe abafatana igikorwa c'Imana muri studio ryayo ubu muri papa waheruka muri papa waheruka ryari before papa Omega or Mimshaka bitonze gute Omega yeah Omega mwahuriye muri studio imwe no nakuvuga muri studio imwe physiquement kera kwe 2020 mbere yuko ngenda kabisa donc araye 5 ans indirimbo yawe gawashi twagiye dukoze no pas gang Hodari Hodari avant nagiye umunsi dushuti ya Hodari kwe bro kandi no muri Omega rimwe ari muri Ekisa harimo muri Ekisa harimo uwundi muri Ekisa harimo Bonheur Bonheur mugenzi wanje yo byari bimeze gute ubonye muse guhurira muri studio nabo ndabahanze tubwire nge byari bimeze avant muri ko murakorana mutari kumwe hamwe tubwire ko byari bimeze rero ubonye muri ko murakorana muri kumwe. Alors gukorana n'umuntu physiquement abiryoshe muri kumwe muratera inkuru muragira iki muga ntitwigeze kuba tutari kumwe indirimbo zose baba bariko barakora muri studio twaragira ama appel video twaranungikiranira ama beat tukechange ama idée ufise icimviro kikaba incorporé zimwe mbere ndi hariya naranazikoze ndazijamwo ama audio ama video akazi ntigeze gahinduka ingene gakorwa ngo tutari kumwe physiquement muga bien sûr kuba muri kumwe n'abantu physiquement navyo biraryoshe na papa nayikoreye hariya na recording ye hariya mugabo biba ngombwa ko tubisubiramo babonye ari ibintu twamaze kumusiga umuntu ahuze ubwa mbere ko mwabitora mukabishira mu ndirimbo ubunyanga ati ko waje urumva hari indirimbo twari codingira hariya ariko papa deja wumva ntiyari hariho ikibanza atari kugira wenyene bari kugirana na Bonheur kandi bose ntibari hama Bonheur kubw'imvo zitamuvuye ko kubera ishuri niki yagisubiye inyuma yihuta tuba oblige yuko ikibanza ciwe akizaca kigira cyose urumva mwari mwanahubutse ariko dusamiye hejuru ibabazi tubwire ngene vibe yari imeze surtout kuri wowe waruje uheruka kera kubona mwese muri kumwe muri studio byari biri bizarre barevoluwe gose naho uba umuntu umuzi akana sinzi ko ngagatawe urumva umuntu mumaze gukorana 5 ans hariho niveau professionnalisme wari ufise ubu utagifise soit warateye imbere canke warasubiye inyuma ni kimwe muri ivyo bibiri so jewe narabaye vraiment étonné muga de la bonne manière yingene baske bakora ibintu buryo baske babinyarutsa ryari rya mbere nkoranye na One Way I Breezy ndaraba niveau yiwe ya professionnalisme biraryoshe vraiment biraryoshe biri serieux suko tumeze iyo turi muri studio ego nyewe ko muratwenga ndashari kuri Axel David mbabariye nta kibazo papa hari ikibazo nakunda kubabaza abanye ati mubikora gute kugumana muri umugwi ibi bintu tubabwira abantu tubabwire n'ikibazo tubabwire n'ikibazo cyawe oya nubwire hejuru yatihangana abanye bari kumwe byari byoroshe ko kwagumana nk'umugwi mugabo wari mu mahanga nabone hagiye vuba si kera cyane nka wewe kugira ngo namadabazi ni gute bikunda ko mugumana muri umugwi mwatanguranye mugikorana alors que hari abantu bagiye kure ni imvo ikunda gutuma kenshi amagroupe amwe amasambuka ko bwati nibo wagiye mu vy'abantu sizinze responsabilité cyane cyo gutwara cyangwa baronsa akazi ugasanga barivuyemo wowe ni kiya kintu catuma malgré yuko uri kure yabo ugumiza wa mutima uvuga ati ndumuviti peu importe nubwo ndi kure yabo imbere yuko ndakwishura amagroupe yasambutse naya aicho cyane najene ku ruhande rwa uzikabisa abantu mu comments boyakubwira nabonze jewe mais bon reka mvuge victorious ibazira abavanye Jean physique okay personnellement je nibaza yuko harajamwe Imana nta buhinga burengeye gusenga no kubisengera no kubikunda ego
ikindi kintu cuba carafashije gose nuko imbere yuko tuba viti mumva muri studio mumva kuri scene turabagenza urafise abagenzi bari buraya mu mazi imyaka mudahuye muracara abagenzi hari abo mwavanye bien sûr mugabo urafise abo mukiri kumwe birahinduka donc turabagenzi hanyuma ubwo bushuti bwacu ntibwigeze bwononekara kubera distance eko hanyuma harimo no gusengera hamwe kugerageza gukreya umwanya wo kubana wo kuba hamwe gukorana ama projet muri hamwe kuko ajya umuntu atakina kimwe muhuriye ko biragoye ko muguma in touch atahantu na hamwe muhurira umwe wese ari mu buzima bwe bwa misi yose biragoye mugabo mufise un projet koma hari n'umuntu wabagenzi kwera mwicarana ku ishuri ugasanga muri abagenzi bigaca bihera kuba mwana musi cyo muhuriyeko donc uragerageza gukreya utuntu dutuma muguma in touch muguma mukorana eko ariko hanini ni Imana afite mwatanga gukorana mukiri bato vraiment niyo mpamvu nyene umuntu abarekera baza gute mwabandangije mukorana mwarakuze hari ibintu byinshi bitandukanye abantu sorti bamaze gukura agizire araronka akazi kera ari umunyeshuri atakina afise kimwokipa uwundi ibine ugasanga rero mwakuze byanse ko mubandanya mugihuriza kuri cacu wa mutima umwe umwanya imwe uko onye apa yo gusenga nibihe bintu amaactivité ari mukorana kugira ngo mushobore muri intouch nkuko yabivuze urumva umuntu amaze kuba umugenzi amaze kuba umuryango ibintu byawe byose babirimo ibintu vyo ubu birimo rero ntituvuga ngo twe tugira dupange turafise amagahunda n'ivyo yo gusenga yo guhura tugasenga tugakora ibitandukanye bijanye n'akazi bijanye n'igikorwa mugabo kandi kangahe duhura mu ndwi sintukaguharurira amaprograma dufata tutaye twanayapanze tukaguharurira kuko ba bantu nyene gumukeneye mu buzima bwawe abari babandi nyene abari ya viti abari bamwe muririmbana rero ibintu byose nkora baba barimwo byose bakora mba ndimwo ni byose kabisa Jean umurubanza rwa David aritumira numva ko ari rwanje mukuru wako migihe hatari urubanza umukuru wako sindavuga urubanza rwa viti urubanza rwa B exactement aritumira oya sukwitumira ndarutegura abafise ikaze ku mutwe sinzi gico kintu gitaho abateri inkoko inkoko kera ne barazana inkoko baje gutwikurura inkoko cyangwa inkoko cyangwa impene abantu barakenyera bahene bakinazana n'impene inkoko vre mu rubanza barazana mu rubanza inkoko usanga bazanye inkoko nyine ibona basi umwafisa bino kwa ruguru koko mana yani ndayizi no imenya anyways abantu bazi viti barazi ko muri mugo bajone benshi mugabo ntituze exactement ngo muri bangahe yabe ico kibazo kirahari kuri nose kibazo yego abasamaye deja ungeje ndazi ko hariho bonheur ari mu Faransa sivyo mugabo mugani byo hariho babiri utazi none uvuga ngo hariho uwundi muntu ndiko ntariko ndabona babiri ya muri bangahe uretse aba danseur turi 6 abaririmvyi turi 6 uvyumvise turi 6 babiri nibo batatu nibo batari ino Lievani muri Kenya Fete nka Lievani yagiye mu Faransa na Bonheur mu Faransa murakuga babiri donc umukesi n'umuhungu n'umupapa kesi bitaraje mu ndirimbo none aririmba icongereza nk'icyo gituma utamukunze ivyo utamumenye par ndakunda icongereza nivyo wumva igifaransa no ku mugoroba muri ville gabe yego tieda vyibuka yego sawa donc muri umugwi w'abantu 6 umukobwa umwe n'abahungu 5 abelisawa n'amahoro ngo yakobwa kamwe ko bahungu 100 wiyumva gute afa basimwe ari babiri ubunye usigaye uri ubu wiyumva gute jewe niyumva neza muri no misore bagutsindagira bon niyumva neza kubera ko ndafata nk'aba brothers banje ntaco ndabahisha ntiduhishanya ego none ko aretse kuvuga ko urubanza rwanje ntagiye gushira
jewe nta kintu navuze. Nta kintu navuze. Bon, Kugeza je kuri aho nta nivyo. nta timidité mfise turi kumwe eka mba ni sente à l'aise nta ngorane ese ngo n'imwe umuntu ameze bafise. gute mu bandi bantu batarabafite Simvuga. wala Yeah. natwe narabiho maso Simvuga. nitwe n'amayimisi twakoranye ya kera Ntiyavuga. Yo. Ego. avuga Ego, Era David navuze ngwe. Ego. Imana igira baraguhinduye neza. mwaramuhinduye Imana umukobwa igira wacu neza. Arampinduye vraiment Eh, kuki mumpindura. Ariko ni sawa. Mm. Ari ahantu yagiye bamushingira nawe ngo afite confidence. Nene Aha. ko biraza. Ça va. Okay. mu rugo muze muraforoma gahoro gahoro murafite umugambi wo kuzana n'undi mukobwa Umugambi ni uw'Imana. Haleluya. Uw'Imana izotuzanira wese kabisa. Yaba umuhungu yaba umukobwa. Ewe. Oya sikabi cyane. ya ukuvuga se turavyamvize ko ntuzi ryari umugambi wa Mungu. Urumva tuvuze ngo twoshiramo umuhungu cyangwa umukobwa twosanga twibeshe. Ariko icyo tuzi ni uko iki gikorwa kizoguma caguka mu buryo bw'ubunini, mu buryo bw'igitigiri n'ibindi bitandukanye. Rero umuntu Imana izoduha niwe tuzokwakira nta by'umuhungu cyangwa umukobwa. Yeah. Uzapfa ko ari umuntu musangiye umutima Exactly. abo bandi bari mu mahanga nabo nyine bazogaruka se cyangwa nibo bonyine urashimye kugaruka cyangwa n'abandi bazogaruka Umva sino bavugira. Ariko nibaza yuko Murari bahora mutwe baza mubivugana. muri uku kwezi kwa December Bonheur yari ngaha kesa acaza muri Janvier. Donc baraza bakagenda. Ego. On and off. Okay. D'accord, reka rero tugaruke ku ndirimbo yacu nshasha. Indirimbo yabaye trend kuri TikTok. Hari indirimbo yindi yanyu yarwaye trend nka papa kuri TikTok. Nibaza ko isa ntiharwaye amahano ya TikTok cyane. Omega. Ni kuri niveau imwe canke murabona ko hariho iyi ndazi. Nibaza ko iyi nye bivanye n'igihina inajemwo ifisa karusho nyene kuko iyo urabona kuri kiragera kure mu gihe gito. Omega byarameze nk'ibifata umwanya mugabiye mu gihe gito urabona ko iri kiragera kure. Yeah. Bivanye n'igihe no kumwe ibintu bitera imbere namwe muguma mukura. Yeah, nibaza ko papa ari sawa cyane. Nde yanditse yazanye idea yo kuyandika. Ako tukibazo nakunda kukibaza kandi kiri important. Songa umuntu yanditse indirimbo kuko bamuha credit. Nama mwanditse mwese ari umuntu wazanye icyumviro canke yishurirwa kandi akize neza. Umuntu yazanye yishurirwa. Shiri bari jamwe mu yera d'abord. Duheringa. Ntidukunda kuvuga umuntu yazanye iki n'iki. Mugabo ukuntu tubikora hari umwe afite ide ya itangura situ ya chorus hanyuma gatwubakira ko ibindi byose mwose agacagira amakupre yiwe mugabo akaide kaje and tukaduflowinga tu kiragoye mpamvu na theme genre theme ya yindi ndirimbo mwa ati tukatwandika indirimbo par exemple yo gushima cyangwa tukatwandika indirimbo yo gusenga kenshi twebwe ivyo bihora biba c'est vrai tukicara ukavuga turakeneye indirimbo nk'iyi ugasanga ni teaching ikiradufasha hagati yacu iki mugabo tudafise melody tudafise amajambo twebwe tuti ifako twiga kuri no theme umwe wese ikintu kimufashije tukazohura tugasharinga kava mu indirimbo mugabo haro n'igihe haza akaide hakaza akayaga na aho kantu kaje umuntu agacavuga ati agateme numva ashaka kukagura ugapartage abandi bagaca bazana nyene ibintu bitandukanye ndage mukaba muri ko murandika kudahemuka kw'Imana kizigwa bw'Imana mugabo vyahereye muri ako kamelodi kanyene kaje uko umva ibintu vy'indirimbo si ibintu bifise formule ngo tugira ibi biraza uri mu muduga biraza uri muri douche biraza uri kurasenga biraza wabiteguye biraza utabiteguye ya nuko tubikora twemera nyene kurongo guko bije. Indirimbo yarasohotse nukurira kigwa neza abantu barayikunda abakuze abana abadakirijwe daye sa umuntu bon singira juje mugo sanga barashima n'umuzima cyangwa n'umuntu waje mugo indirimbo yamuryoheye ya itamvye yagize challenge
mugabo abafana canke le public ibone ga produit fini iga ndirimbo mwasohoye mgo ntiyamenya ngo indirimbo akozwe gute mbega vyaroroshe mbega vyaragoranye kuko nibatse ko ndirimbo nimuzikora co kimwe hari yoroha ikaza peut-être mumeze bon financièrement canke induka ikaza mumeze nabi canke kaza umwe agwaye canke umwe atari muri mood iyi ndirimbo mukuyikora mu bintu ngira ngo nange muvuga ati vraiment yitaza kuba hitwa ari kubabara canke ngira ngo nawe uvuga ati yego n'Imana yatumye iba hit mugabo k'umuntu nyene k'umuntu gati kubera bino bintu twayishizemo canke izi nguvu sabaye la peine kwishobora kuba ishobora gutrending nahe ma challenge makuru mwagize nimba ari muri recording yawe canke muri video uvuga ati anye byaratugoye ndazi muduhe ntahe timunyaje yikorwa ryayo iriya party ndabiye rimwe turahera duhere ku mudamu nivyo kuje ego neza ko nta kintu ifise kuri particulier genre ego gikomeye kubera ko indirimbo yaratevye kandi yari yaheze twaraye ariko urumva indirimbo yari yaheze twaraye muri studio nivyo bon kurara twaratevye yo basi twaratevye muri kumuraga recording twaratevye siko byari meze ku ndirimbo zindi simisi yose gusabira misi yose mugabira band donc urumva yinye twaratevye kandi twari twiteze bonheur ko acanyarutsa nawe kandi mengo yitwayikoze turi no mu ma préparation ya Kainos exactement umva byahuriranye na concert ndavuze ahubwo indirimbo yamenyekanye itarasohoka exactement byaraduteye ubwoba personnellement navuga ati turiko turakora video ntiturayiheza indirimbo yacu ahubwo bayimenye tutarashutinga voilà kubera ko twaragizaga snippet imbere ya Kainos turagira snippet gatonyi karaja hanze hanyuma sinza aba DJ baciye bagakata bagakora muri video baca bakashira mu mixtape yabo gatangura kuvuzwa mu bare mu un peu partout mu mashengero and twe turavuga ati none umunsi twayibaserevye ntibaryohere kurya ndababwira afite turivuze igendirimbo gisohoka sinzi impamvu navyo ni indirimbo sinshasha rero canibaza ngo ndiko ndayitsanya na Zion kuza zano nkuvume ngo siyo ngati no hagariyo inubwiye indirimbo nandi ndayizi abantu benshi baratwandikira ahubwo ati muzoyisora ishuhi byaraheze kubera byatwaye nk'ukwezi kurenga ndibaza kurenga ko twayigize mu mapasi ya Kainos eka ko narinzi ko deje mwe musohora audio na video cyari muganira video basure audio avant chansora video après karaga nuzenya gatrera ko kuri TikTok ebana tubona mu DJ karayivuza mu kabari Tawati mu DJ ari seriye guys yayikuye kumbe ni ka TikTok yakubise mu mixtape yiwe rero abantu batangwa kwimenya uko muri Kainos twe tuzi yuko ariho tuzoyigira mugabo still kubera abantu batari mu Burundi byabagoye umwanya ama examen n'ibindi bitandukanye bica biba ngombwa ko tuyishutinga après événement ngani mwayisohore mwayisohore umva hari giupanga ibintu umva twe twabipanze kuko twashaka ko tuyiririmbana n'abantu muri Kainos muri concert bashaka ko muri concert abantu baze bayizi dufatire nk'ama image indirimbo twari dufise amase dushaka gufatira muri evenement bon même n'ubu twarabigize mugani makeye rero ntivyaba bigisa nkuko twabiteguye kubera hari igitero cyari kibuze ya mugabo nabateye pression kuyisohora yamaze kugira cyane personnellement je naragiye kuri scene ya Kainos ndavyibuka ndabona umuntu afise igipancarte cyanditse ko ntuzi kubesha papa ndavuga ati wo indirimbo ntirasohoka ndavuga ati okay uyu muntu atanta afise est-ce que nzoshobora kuyimeetinga kubera ko ni kenshi bikunda gushika umuntu akagira aga snippet gatonyi kakaba karyoshe hamagwa indirimbo yose ugasanga ivyo bikwabaza double muvuga ati nari ndayirindiri acyana teka nabi nari ndamuri urobe ariko Imana yarabikoze mugabo nibaza ko sinzi
byarabigishije mwarabonye ko maybe bishobora kuba bifite ikintu bifasha gusohora akantu yoza ko byarafashije cyane positivement ariko hari igihe bishobora kuba mu buryo buri contraire nibaza ko tutobigira twabiteguye ntihagire bifata nka formule sibyo ni ibyo nyine byabaye genre muri video shooting yaraboroheye nta ma imprévu yahabaye video y'ino ndirimbo uburyo bwari buhari Imana ishimwe ariko video y'ino ndirimbo niyo video ya mbere twakoze turyohewe tworohewe ariko kandi twagize ibintu biri simple bya mbere bishoboka ego vraiment umuntu yayishutinze shout out kuri Billy kabisa urumva twikoreye ibintu bya anniversaire Imana kirabihezagira ariko akindi gihe twaba turi mu mazi turi mu mazi amafi ari nga abera akavuga ati je bare mirandi urumva ukabikibaza amazi akaduga ikoti kavuga ati iyi video aravuze ngo shooting y'amafoto yo mu mazi nakuma mbona inzoka zindi imagine wowe umeze gute oya ayo mazi yawe yari hari hajya kuri hari harashobora hari habi cyane ndibaza hari hafi y'ibyatsi twari mu ishyamba reka hari bon je sinashoboye kugira video since twabibonye mu byo gutamba oya narababwiye ko bidakunda utambira mu mazi ndavye yatanga aho gutamba yaciye guma ameze ariko aho kaciye kabagastire kiguma hamwe kiba stile yo kuguma hamwe ni kuri byari bigoye nuguza muramutahura abasha muramutahura iyo bishitse mukifuza gukomunikana na public yanyu muhora mubikora gute mushaka kuvugana nayo kuko c'est vrai hari haya ma emission yacu ni canal shobora kubahuza n'abafana banyu mugabe yata ma emission ngo gatuma nashaka bafite ikintu mushaka kuvugana na public yanyu ko après tunakoze y'Imana bashaka kugira dazi iyerekwa rya mwe muyera arikaza mugabo ndamutagira mu kwindirimbo gihe kimwe tugira ama live Instagram ikindi gihe turagira ama post hari ibintu tuba twumva twosharinga ugasanga twobikora mu buryo bwo kwandika ikindi gihe tukagira ama video cyane cyane n'ivyo ariko umwanya udukundiye turagira ama live ku buryo umuntu yiyagura mu buryo bwisanzuye ariko kandi twebwe dusanzwe dushikiriza ikimanaze ku mutima wacu tudaciye no mu ndirimbo gusa tudaciye ku ma platform dukoresha akaba ari ahantu tugiye kwiga ijambo ry'Imana mu ma eglise ahantu hatandukanye ibikorane tuja kwiga ijambo ry'Imana atari umuririmbyi wa viti ariko ari umukozi w'Imana hariho rero abantu baraba viti bazi ko muri abakire bazi ko muri ababosi kubera ko deja tumaze kuvuga ko gukora ama video bizimvye muri abantu bakora indirimbo vumahagiriyamo atuka ni muri groupe itevya abafana kubaha indirimbo deja n'abana banje bagiye kurondera indirimbo za viti barafise playlist bazize n'amatitre finance amahera yo gukora indirimbo muyakura he araboroheraho kuyaronka canke Jesus yatupeye cyane ako kanyu ubajije nde Victorious kayishira muri dere wa bon nibaza ko hariho oya twamuhaye oya nshaka ko ucyabona uburyo yewe umva nkubwire next time azoca yijamo oya jewe ndashaka ko wibonera siko wibonera ukungene biba bimeze ndabira vre jewe imagine none ikiganiro kubonera wewe oya ibyo mu gatondo bireke urumva rero aba bantu ndashaka ko tubabona tubamenya yego tuzabamenyera kuki kubyo bama okay bose ndabi oya hari ikibazo kiba kiri sanse kwishura umurongozi aradukubita mugire kumbeshera mugire no kundendereza
So je rero nibaza ko kuri ico kibazo hariho n'abandi bantu bigeze kubitubaza kubera hari umuntu ashobora kubona avuga ati video yanyisa neza muko murakora concert yo hanze nini muri abajene nta sponsor tuko turabona ama sponsor of course arahari mugabo nta kintu tubona cyabiteguye hama mwe muze muririmba rero twebwe inyishu ya marimwe Imana yaduhamagaye niyo kwizigirwa inyishu yacu iri muri Omega yaduhamagaye niyo kwizigirwa no kubikorera bikora yatanguje kino gikorwa nizo birangiza sino kubwira ngo ibintu dukora ngo tuba tubona ngo bice bigena gute ni 2% y'ibintu tuba tubona ngo biza guhera gute 2% nk'ubu turafise ama projet asanzwe yaraheze y'ama audio kandi yo zasurana na video mugabo tubagiye ngo video ngo izogenda gute ubu nyene nshaka kubigusigurira mugabo turazi neza ko zosokana video ico dukora twizera waduhamagaye misi yose Imana iguhaye vision iguhana provision turizera ugushobozwa n'Imana turizera ubwo buntu bw'Imana buherekeza ibikorwa byose tuko turakora nta na rimwe turamaramara kabisa mugabo ntitwoja ngo twigambe ngo nta bindi birenze ivyo kibazo ngira mbaze kiyindi sinzi niba biza guhera idava cishuye canke ari muza kucishura no gusenga hoze manisho wevzose yashobora kubafasha mukavyishura hari abarundi benshi ntibatahura ko umurimvyi wa gospel ashaka gukora gospel harimo na business ukayikora ukavuga ubwo butumwa mugabo kandi igashaka gutunga kukubeshaho nkuko ushaka kubibeshejeho abandi barimvyi ba gospel mu bindi bihugu mwe muyibona gute nka mwebwe est-ce que Victorious murayibona aussi muri way ya business nk'abartiste apart ko muri abakozi b'Imana murayibona aussi ko nka groupe y'abartiste b'abaririmbyi ishobora kuba ari ikintu gishobora kwinjiza amafaranga cyangwa mwebwe muri ya category bavuga ati ni ugukorera Imana ntidukeneye inyungu je nibaza ntanze avi wanje ubuntu tukura ku Mana buduha abantu akaba bazoduha ibintu okay no kuvuga yuko hari hakwiye kucabanza kaburungu hamaje tugaruka gutangura ijambo rishaje continue kuvuga ngo d'abord hari ubuntu bw'Imana don't ufise twahawe n'Imana no buntu twagiriwe kubona mbere aririmba gutya davarapa gutyo genda pa gutya no buntu bw'Imana cha turafata ubwo buntu turabuzana mu bantu tubusangiza abandi il fut un temps aho naririmba ndirimbira muri studio nagira amhere kwiriha nagira ikintu na kimwe mugabo naravuze ati let me go reka ngenda hamba bimaze kuduha abo bantu naho bitoca mu kurihitike yo kwinjira mu ma concert biraca mu bindi bintu vyinshi biraca muko yo kubona akavuga ati okay nimba ufise shop idandaza ibi ni wa muntu aririmba indirimbo nkunda reka ndamushorera ni wa muntu nimba afise business akeneye kulansa akeneye advertisement akeneye publicité akavuga ati ica representa ujya muri rimvye ndagikunda ndashaka ko kiba associé na image ya business yanje mukaburonse partenaire yawe gutyo rero ibintu ni finalité ibintu novuga ko ari consequence ni kuvuga ngo uvyirukanze nyuma uri kugira chaîne uhereye inyuma kuko ni watumbera umuntu kwa importe business uzobukora ni wazo umuntu umwereka ko ushaka amahera d'abord ngaha mu Burundi dufise pouvoir d'achat iri hasi la majorité de la population si bose bafise pouvoir d'achat iri hasi urumva naho mukura mwijana aragyumva ko rivuye uciyuza rero umubwira amahera agira donc nibaza ko tobishira imbere bien sûr turariha amazu turabayeho turafungura amahera gumakenewe naho uri umukozi w'Imana akora iki urekane no kuririmba ico wo gukora cose urafise abana baja ku ishuri ntuzoririha ama verset biblique ntuzofungura ama verset biblique naho bavuga ngo umuntu akwiye gutungwa n'umutsima gusa donc arakenewe mugabo naho akenewe abe finalité ugire projet uzana mu bantu ifise une valeur ajoutée abantu bipfuza gufinansa bipfuza kuguhamwa amahera bipfuza gukarabora nawe bipfuza ko wewe nico niyo talent office nico kintu kuye ku Mana uzanye muri bo ukura kubera ko babona yuko wewe ukuze hazoba kwiselmo n'abandi bagashikirwa niko ndabibona mwakoze cyane gose nibaza ko nongeye ko gato tuvuze cyane ku ruhande turimwo rwa gospel
ni ikintu ibyimviro bikomeye cyane biza ngo vya business aba ari umuntu ariko rubaka carrière mugabo kuri twebwe nitwo twubaka carrière twubaka ministry. This is a ministry. Rero iyo habigeze kuri ministry si ikintu ukora kubw'inyungu ugira uronke, ni ikintu ukora kuko wavukiye kugikora. Rero ikintu wavukiye gukora Imana yaranyegejemo ibishobora kugutunga, ibishobora kuguteza imbere, ibishobora kukugirira neza. Birivuga ngo murondere ubwami bw'Imana no kugororoka ibindi muzovyongerwa. Si bibi yuko singomba umva ni kibazo udashobora gushoka wishira ngo ego canke oya. Mugabo uko bigenda kose nta muntu yakoreye Imana y'amara mayi. Ndabifashe kubivuga mu dufashe bantu batahure ibintu bikora. Usanzwe yes, it's a business. Ni business mugabo muri way indirect. Musanzwe ukumvuze ngo ni ministère. Akazi kose umuntu aba ari karakora ni ministère. Nugiye mu videographe yaje hagene ni ministère. Ni igikorwa yahamagariwe gukora. Niyo agikora neza ni haza kuronka ya retour ivuye ku bana. Donc ndakibaje ko tukora ko abarundi benshi bazi ko ministère hari kuja kuvuga ijambo ry'Imana guhagarara. Pas d'accord. Je suis pas d'accord nanje. Définition ya business ni kindi. Retour ni cash. Umva uskidi business umuntu yumva kucabapeye. Ayo mahera twe nituja muri studio gira tubepeye. You understand? So rero niyo mpamvu no twe tunavyemera meme indirectement. Umphotographe hari aba photographe afotora for money. Ariko avuye ngaha agafata appareil yiwe akaja gufotora ibikoko mu ishamba hama akabipost. Umunsi Instagram yiwe yakunzwe igatangura kumuhemba ntazobe yatanguye gufotora ibikoko kubera business. But he got to the money. Uravyumva? It was a passion, it was a ministry. Ni gicapo Imana yashize mu mutima wiwe kubera yatanguye ngaha ku mugoroba avuye no nibaza ko uvuze natahuye ko akazi kose umuntu akora gashaka ariko ari gushona ibirato ni ministère. Kura ko ico kintu uri kurakora utagikoza ari ikintu gipfa sivyo. Hanyuma ugikoze neza hariho reward warashobora kuba kitava kuri wo cyangwa ushaka kuva ku kindi kintu. Umuntu ushaka kumushonja kirato neza hanyuma akagwamera neza ayo bari kumukora ko bagishonanye. Ubwo burya umuntu agishonanye kubikunda agishonanye kumva ko ari gikogwa wahawe gukora ngaha kuri isi. Ibintu kuravuga nivyo akoresheje ijambo ryiza nivyo. Reward is not always money. Yes. Reward no umuntu akubwiye merci. Yo bavuze impera. Hari umuganga ava kuvura muri hospital militaire canke hehe afite umushahara wiwe akaca yinjira imodoka akaduga ruguru kopera abantu bagwaye for free. Let's say that's a reward. Umugabo nta mahera atahanye kuko yabikoze for free. Iyo reward y'amafaranga ukazozeje kora ngaha muri iyi si tubayogora amafaranga. Wongeje muri disagree hari amahera yinjira muri viti for sure kora ko mwaririmbye sivyo for sure. Ayo mahera y'abayinjiye si so babwiye merci gusa abantu babwiye ngo muririmba neza abantu babwiye ngo bahezage indirimbo zanyu hari amahera money ndavyumva rero somehow mutaririmbye ayo marasha kutinjira sivyo. Ofete ikibazo cyawe tugaruke ku ntango y'ikibazo wabaje ati eske muririmba mu buryo bwa business cyane. Navuze eske birashaka kuba business kuri ba of course hari ababikora nka business muga kuri twebwe separoka rero udakora nka business no udatera imbere kutera imbere bisaba kuba business wangu uremera kuba business na ofete nitigo turatahurana nabibonye uzangu byemera uzamurende biza kugaruka kuri nitiko turatahura nakarero nagomba ntange urabona nk'ubu tugeze ahantu izuba riko riraka izuba rikamurikira ozi izuba ko ryamumuritse hari igitutu tuza kubona cyo kintu nacumva. Rero jewe ninagenda ndondera igitutu sinza kuronka ozi sinza gufata ozi sinza kuvugisha ozi muganda za kubona igitutu ca ozi ndaza kubona igitutu cerekana ozi mugabe ico gitutu si ozi mugabo ni ca ozi cyo kintu bagitahura. Business ni igitutu cico dutegereza guhanga amaso imbere yuko tuhanga amaso kuri business imbere ko duhanga amaso ku mpera ziva mu byo dukora. You understand my point?
merci beaucoup amen. ico gitabo wasomye abantu bariko baraturaba Kitabe hasi ntazozi kiduwe abantu bariko baraturaba muvuze ko dans business en fait tugiye muri Yeah. tuvuze ngo turi muri cadre ya business nk'umukozi w'Imana tugera muri ryaje muri bavuga ngo none mudandaza ibyo mwaherewe ubuntu Yeah. mwabiherewe Cyo ubuntu gusoma. mubitangira ubundi uravyumva Yeah. ikintu wavuze nico Ego. mugabo bigeze ku mukozi w'Imana biratandukanye no mu bundi buzi busanzwe bon okay nk'ubu natwe mu buzima busanzwe turafise ibindi bintu dukora Yeah. nka business mugabo bigeze muri viti turatabura yuko tuko turakorera Imana ariko nta ukorera Imana yagize gute yamaramaye yeah ntari umuntu nzobazanira azanira muri bibiri ntaco mugabo ni sawa igikuru nuko umuziki urababeshejeho somehow d'une manière ou d'une autre mu buryo buca nk'ubundi turashima Imana nta mutima mubi kabisa mu imanuzi oya ndishoboye ega muca mukwama muzima wenda ubugomega tugere mu kindi kibazo ugiruka nuko twavuye natwe tukireke ije tukireke muzabibona muze mushaka bantu Imana mukunda viti ngo mukunda viti mu igasoye babaze twamadasoye indirimbo ntazabamara babimenyereje mwana twamadasoye indirimbo ahubwo ubu ntibizosubira gushika turamwa rero muca muramuha mu telefone David ufise ikibazo ikihe ngira ndabarire video wanyoye bafise impuzu zo gukora video ndaguhe bavugira anyways kuma mutararaba indirimbo yawe yitwa Papa mugende muyirabe nama mvugana madagisoma kino kintu abafana ba gospel mumaza mu concert mugabo nkageze gukora indirimbo z'abasani banyu ntumyana mwagiye muca munyika mugabo nimwe muri sanse kubatera intege muri sanse gutuma basubira kwandika indirimbo zindi basubira kumva ko hari abantu babwira ko ego n'ubutumwa mugabo babibwira umuyaga nibo babandanya bavuga babwira umuyaga nibaze ko bibatera intege kubona ko hari abantu bashobora kuba bakirwa ubutumwa bwabo rero bayibonera kuri amavi yanyu bayibonera kuri amakomantere yanyu mubibereke muri benshi defage tuvuga ngo mushaka ngo like na comment abantu bakibaza menga ntacu bimaze mugabo birafite ikintu kinini cyane bimaze kuko iyo ndirimbo yabo nimbagize ama likes menshi nuko iza kugira ama recommendation menshi ya YouTube igashobora kubona abantu benshi rero mubikora nimbuzi ko umufana wa viti wa vrai apana bamwe batari permanent baza uko bimeze neza ukuri apana kubera ko bakoze hitero mutamuza gusa bajya abafana ba vrai bavuga viti yaso indirimbo muzabura raba indirimbo mustelecharge downloading ndazira kuri YouTube cyangwa kuri Spotify cyangwa kuri audio mark I don't know how muzumviririza mugabo mubaha iyo view yanyu bayibone ni mubibwiriye ko mwa ivyo binahejeje kubabwira cyane gose turi mu kubwikarata huko ego ivyo binahejeje kubabwira mu bibika data mu izina rya Yesu amen. Reka duheze ikiganiro mutude indirimbo yindi ryari very soon doje kuvuga ko ntibizosubira gushika dufise ama audio ariko nibaza ko ino ndwigiye guhera tuzaba turiko turashootinga video nshasha urumva duharura ku ntoki tumaze guheza gukora igikorwa twege biratugora kukigumana kabisa video imaze guhera biranka ko tuyibika mumbo umenga muko muragira n'abantu twifuza ko Kainos izosubire gushika dufise album ikwiye yasohotse imwe wumva gute kurahi bidesamba Nga twachafise umwanya ro sinabi yego twachafise umwanya reka ndabashimira merci beaucoup mwakoze kuza mu kiganiro mwakoze kuturirimbira mwakoze kuganiriza abafana banyu n'abafana bacu mwandanye mutesa kwe muzozime ko aramuzimye amen 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 niguco bagihomvye reka nshimire abantu bose baturavye batwumvirije abantu bose baduhaye umwanya wawe amamega yabo wanya wo gushima ahejeje babiri nshaka gushimira ego kugira ucuhereza karirimbo ko gusozera niwe okay
turashaka gushimira abantu, ni ikiganiro ca mbere dukoze inyuma yo gukora Kainos. Rero nibaza ko emission yo igera kure cyane gusumba amaposte tugira. Ni vyiza ko dufata umwanya tugashimira abantu, twarabashimiye n'ivyo mugabo turifuza gushimira abantu badushigikiye muri Kainos, babanye natwe kuva mu ntango gushika evenema ihere. Turashaka gushimira cyane Sandy Product, turashaka gushimira afise Sandy Product, afise na Seka nawe ifatanije natwe kuva mu ntango, yakoze ibintu bikomeye cyane kugira ngo evenema muyibone imeze kurya. Imana muhezagire gose, asanzwe afise ibintu by'abakobwa akora amakotex, exactement, bamushorere ibi byari kuvuga Beri ariko nta kibazo. Bamushorere ari benshi kabisa, afise ibintu byiza cyane. Ariko kandi dushimire na Fabrice wa Ubaka Nation, Imana imumugisha, nawe yaradushigikiye cyane. Hari abantu bakora ibintu kavuga ati twobasubiriza iki, ariko Imana ibahezagire. Imana ihezagire umuryango wacu Truthful Church, badufashije bari mu bikorwa presque byose. Dushimire umuvyeyi wacu Prophète Evra. Ikindi kintu gikomeye kuri Viti dushima Imana nuko tuba dufise umuvyeyi. Ni byiza cyane ko ufise uri kuraja, ufise umuntu hanuza iki tukore gute, aha tubigenze gute, aha tuvuge gute, iki ucimvira kwiki. Ni byiza guhanuza abantu bakwitangiye imbere. Birivuga ngo mwigire ku nzira z'abakera, iyo mubona nziza muyitumberemwo. Rero twabonye inzira yiwe ari nziza kandi dushima Imana ko yamudushize imbere. Imana ihezagire n'amamedia yose yadufashije. Imana ihezagire Ozi, ihezagire Siren Vibes badushigikiye mu myiteguro ya Kainos. Imana ihezagire abantu bose twakoranye, arabo nta kwibuka ubunyene mugabo abo mvuze vraiment tubafitiye ideni rinini gose. Imana ibahe umugisha. Ndakiriye kwanza cyane mutari ngaho. Aho mugamuha muri muvuge muti amen. Tubashimire rero kuba mwatwumvirije, mwadukurikiranye, kuba mwashyize mu commentaire yanyu. Merci kuri vyose mudukorera, duhari ku bwanyu, mudahani twokora, turi muri chômage. Mwafete ko muguma mugaruka, niba tugaruka. Imana ibahezagire, bandanye bahamagara meza n'amafaranga agura mega. N'amafaranga yo kubaho bien sûr. Ko umuntu udafisuza nk'umuntu turaba ntimwanaryoherwa. Umuntu tuvuga ko twagira ibintu by'ibirafu bitaryoshe. Mugabo ufise amahera meze bon, cyangwa turamufise umunezero. Bakoze business. Cyane barariye. Umve, banunguza ko atahunze. Amen. Ndabashimiye gose, naho ubutaha. Bye bye. Siren Vibes TV.